tugomba gushikirizwe inyigisho ivuga iti nguyo nyoko wawe. None tugomba kuvuga ijambo ry'Imana rijanye n'iyo nyigisho. Turisanga mu nkuru za Yohani igabane cya 19 kuva ku karongo ka 25 gushika ku karongo ka 27. Nimuhorane umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko yanditse Yohani. Iruhande y'umusaraba hari hahagaze nyina wiwe na nyinabo, Mariya muka Kleofasi na Mariya Magdalena. Yesu ngabone nyina wiwe iruhande yiwe, naho wa mwigishwa yakunda yari, abarira nyina wiwe rero ati, wa mukenyezi we, nguyu umwana wawe. Abwira wa mwigishwa nawe ati, nguwo nyoko wawe. Kuva ubwo nyamwigishwa aca ajana Mariya iwe. Twakire kandi dushimagize inkuru ya Kristo. Tugire Kristo. Turi mu nyigisho, igice ca mbere kijanye no guhabwa inyigisho za evangelisation, kwitegurira nyine umunsi mukuru nyezina w'ihimbazwa y'isabukuru y'imyaka 20 Radio Mariya imaze isaniriza inkuru nziza yo kumenyesha ubwami bw'Imana hano iwacu i Burundi. None rero turazi yuko Bikira Mariya nawe igikorwa ciwe habaye nyene kutuzanira umukiza. Hama icyo gikorwa cyo kuzana umukiza iwacu mukaba muzi kugeza kikabananiriza iwacu, natwe dushire umukiza isi yose. None uwo muvyeyi ubutumwa afise si umurimo mwitumo, ni itorwa ry'Imana yashimye kumwinjiza mu mugambi wayo wo gukiza abantu. Hama ukurangura icyo gikorwa naco kijana n'umusaraba, kuko nyene Bikira Mariya kuza kubyumva usanga ubutumwa bwiwe bufatanye nyene n'ubwa Yesu, kandi twebwe nibwo butumwa bwacu gufasha Yesu gukiza isi. None nguyo nyoko wawe. Iyi nyigisho nashimye kandi gushimikira kuri Bikira Mariya akarero k'abamenyesha inkuru nziza. Iri jambo ry'Imana dusanga wa Yohani igabane cya 19 akarongo ka 25 gushika ka 27. Iri jambo nguyo nyoko wawe, Yesu arivuga ari hehe? Arivuga ari ku musaraba. Iri jambo nk'uko mubizi riri muri ya majambo indwi Yesu adushikiriza ku musaraba nk'iragi. Yesu ayo majambo ayavugira ku musaraba kandi mu bubabare bwinshi. Iki gisomwa rero musanze mubimenyereye, nico Ekleziya idutegekaniriza kuzirikana itariki 15 z'ukwezi kw'icenda, inyuma y'itariki 14 z'ukwezi kw'icenda. Murazi ko itariki 14 z'ukwezi kw'icenda duhimbaza iki? Umusaraba uninahaye. Hanyuma bukeye naho tuzirikana iki? Amagorwa indwi ya Bikira Mariya, canke Bikira Mariya yabonye amagorwa yose, Notre Dame de Douleur. None rero turabyifatanya kuko iri jambo nyene niho riri
riri muri iyi ntumbero nyene y'aho isaha ya Yezu yari yageze ari ku musaraba. Bikira Mariya nawe iyo saha nawe nyene yarageze iwe, yari munsi y'umusaraba ari kumwe n'umwana wiwe amufasha kuducungura. Nyamusanze mubizi kutubwira amagorwa ya Bikira Mariya. Murazi yuko igiharuro 7, igiharuro 10, 12, 13 ari igiharuro c'Imana kivuga ubwuzure, bita mu gifaransa la plénitude. Hanyuma 7 bingana 3 guteranya 4. 3 ni igiharuro c'Imana Data, Mwana na Mutima Mweranda. Kane naho ni igiharuro c'isi, no kuvuga ivyaremwe byose, ni kuvuga ubuseruko, uburaruko, ubumanuko n'iki n'uburengero. Ni kuvuga rero 3 guteranya 4 ni kuvuga ni Imana ihura n'ivyo yaremye. Muri magorwa rero ya Bikira Mariya twumva ko kubera ko harimo 3 serukira Imana, 4 serukira ikiremwa, Bikira Mariya ntiyashoboye kumigwa n'ayo magorwa kubwo ububasha bw'Imana nyene. Yezu umwana wiwe ni Imana, na twebwe nyene mu gihe turi mu Mana ububabare bwacu tubusukiranye n'ububabare bwa Kristo, ubwacu bugaca bumigwa. No rero muri ubwo bubabare bwa Bikira Mariya hatekewemwo ububabare bwose, amagorwa yose yabonye. Aha namwe muri ngaha ndazi yuko umwe wese arafise imitwaro yiwe n'ibibazo vyiwe ububabare bwiwe, ariko nk'uko ububabare bwa Bikira Mariya butatumye Bikira Mariya yihebura kandi butamumize, nawe agomba nkubwire mu ntango y'inyigisho yuko utokwihebura umukama Yezu ntaravuga ijambo rya nyuma. Muri iyi minsi rero waje ngaha waje kugira ngo kubw'ubukanzi bwa Bikira Mariya nawe usubire ureme hama uzi kuremesha abandi. Hanyuma icambere gitangaje muri iri jambo ry'Imana tumvise yuko munsi y'umusaraba nivyo abari bahari hari nyene Bikira Mariya wa Yezu n'abandi bakenyezi. Abagabo bari bake, mwumvise hari abagabo bangahe? Hari umwe yitwa nde? Yohana. Abandi bari bagiye, bari bahunze na Petero nyene Yezu yari yashinze ko ekleziya murazi ko yari yamwihakanye ca gihe yatetemezwa n'umugore, yatetemezwa n'inshoreke agira ati sindi muri wo, sivyo? Ngo yariko yota umucano wa Petero. Mu bisanzwe mu Bayahudi hari ikintu cyazira, mukaza yuko umugabo yota. Mbega abagabo muri ngaha mwe murota? Ni ryari imbwa yota? Imbwa yota bayigiki? Ni ukuvuga Petero yari yamaze kwihakana n'ubukomezi, yaronderera ubukomezi hanze yiwe. Murazi ko umucanwa bawita umukomezwa, nawe iyo urwaye uriko batetemera uja kota rondera ubukomezi. Ubwo shimwe muyanda agira ati kubera ko Petero yari yihakanye n'ubukomezi yarasigaye agaragara, ubukomezi yaburondera hanze yiwe. Nayo ngo umutima mweranda nk'uko Petero yota umucanwa wondera ubukomezi, nayo ngo umutima mweranda nawe azoza mu mbeya z'umuriro kugira ngo abwire Petero ati ewe Petero, kuva ubu ubukomezi ntibuva hanze yawe, buri muri wewe mu muriro waka. Si ico nagomba gushimikira ko murazi ko abarundi bagira bati umukunzi umubonera mu magorwa. None Yezu mu gihe ca nankana, igihe nyene atanga ubuzima bwiwe ku musaraba,
turabona abakunzi biwe abamukunda bari hafi yiwe baremeshejwe nyene na Bikira Mariya. Bikira Mariya rero kumwe na Yohani ni umuryango w'abantu bose waserukiwe munsi y'umusaraba, aho Yesu atangaza icese uruvyaro rwa Bikira Mariya. Hari umusaseredoti yitwa Yohani Mariya Vianney, ni umuvunyi w'abasaseredoti, niwe yanditse avuga ati burya Bikira Mariya yatubyaye inshuro kabiri. Ubwa mbere yatubyaye igihe kubwa ego yiwe Jambo yaciye yigira umuntu mu mbanyi yiwe, cagiye avuga ati jewe ndi umusavyi w'umukama nibimbere uko ubivuze. Augustino Mwira nawe agaheza agashimangira iryo jambo yerekana nyene uruhara rwa Bikira Mariya muri iyo ego yiwe, agira ati Imana umukiza umuntu irakeneye umuntu, ati nimba Imana ari ukuboko kw'iburyo umuntu nawe ukuboko kw'ibubamfu, hanyuma ayo maboko abiri yombi akoranye ati umugambi w'Imana urarambuka. Imana yashimye rero gusangiza abantu ku rukiza rwacu nyene. Uyu munsi rero nguwe nyoko wawe yuzuye ukwemera, yuzuye n'ubugamburutsi. Nguwe nyoko wawe nawe azokwigisha ukwemera, akwigisha n'ubugamburutsi, kugira ngo umugambi w'Imana ubandanye urambuka. Nguwe nyoko wawe areka ishaka ryiwe rikamirwa n'ishaka ry'Imana, mu gihe muri ino si y'ubu umuntu w'ubu agomba gutunganya iby'isi yakwiye mw'Imana, canke imbere akagobotora muri we itegeko agenderako riteye kubiri n'umuco w'inkuru nziza. Hanyuma wa musaseredoti Yohani Mariya Vianney atagira ati Bikira Mariya yatubyaye ubugira kabiri, yatubyariye munsi y'umusaraba muri ubu bubabare bwuzuye. Ati ariko aho kabiri kagize ubumwe, ati kuko ego yiwe ya mbere ni ego iramba gushika ku musaraba, ikimenyetso cy'ugupfira ibanga. None rero umunyoko wawe n'abazogufasha kurangura ego yawe uyame ivyamwa kandi upfira ibanga. Twumvise Yesu agira ati wa mukenyezi we nguyo umwana wawe, kuko ijambo umunyoko wawe rifise insiguro kuko hariho n'umwana. None rero ntawe bitandukanye. Wa mukenyezi we nguyo umwana wawe. Wa mukenyezi, umwana w'umuhungu abwira nyina wa mukenyezi. Mwa bakenyezi muri ngaha, umwana wakubwiye ngo wa mukenyezi we wobifata gute? Umbure uriya biri hagufi yohavuye yiyumvira ngo Yesu ntagira indero, ariko akabigira kabizi kari imboga karitse nta kaburimbo. Yesu arazi ico avuga, kuko muri Bibiliya amajambo yose afise insiguro. Ameze gute? Ni nka kurya umuntu akurukiye aka envelope agakete, ubanza gutabura ikete envelope, utabura envelope kugira ngo ubone ikete riri indani uheze ubisoma. Rero n'ijambo ry'Imana amajambo afise insiguro turaza kuyabona n'abasanga ibitangaje. Kumbure
twari twiteze ko Yezu yavuze ati mama mawe siko ariko agira ati nguyu umwana wawe ariko avuze ati mama icyo gihe yoba yavuze ubucuti bw'isi hagati y'umwana na nyina. None rero mu kuvuga ati wa mukenyezi we iryo zina bamwita uko ni izina Yesu akoresha rishingiye ku mugambi w'urukiza rw'Imana ku muntu. Tukabisanga mu mamuko ikigabane cya 3 ka mbere, niho dusanga Imana ibwira Shitani iti nzoshira urwango hagati yawe n'umukenyezi, hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rwiwe. Umukenyezi ni Imana yavuze iryo zina. Ati kandi rero uwo mukenyezi azoguhonyora umutwe. Rero wewe waje ngaho uyu munsi nguyu nyoko wawe azokugwanira, yahawe ubutumwa bwo guhonyora umutwe Shitani. Abarundi bagira bati uhagarikiwe n'ingwe agira gute aravoma. Na Shitani rero ntabubasha igufise ko niwinjira mu rubyaro uwo mukenyezi, kuko mbere nabyo mweranda agira ati uwo mukenyezi afise ububasha bwose ku mutima w'Imana. Uwo mukenyezi rero kumwe n'urubyaro rwiwe avugwa ko azotsinda umwami w'isi, si uwundi ni nyina wa Mesiya umucunguzi wacu. Rero na Yesu mu kwita nyina wiwe akamwita umukenyezi, ategera igikorwa nyine cya nyina wiwe, amubona mu ntumbero y'uwo mugambi basangiye wo kurokora umuryango w'abantu, ariko butumwa bose bahawe n'Imana. None muribuka ko Yesu avuga ati mbega mawe ninde? Aravuga ati mawe ni uwumviriza ijambo ry'Imana agatako akarirangura. Mukaba muzi ko mu baranguye ubwa mbere ijambo ry'Imana bakarishitsa ninde? Ni Bikira Mariya. Yarishikije kuko yarinze rugabo. Yesu yavuze ati murinze rugabo niho muzokiza imitima yanyu. Yarinze rugabo gushika ku musaraba. None rero wewe uri ngaha, nguwe nyoko wawe azogufasha kurinda rugabo. Uwo nyoko wawe ni nyina w'abemera, azokwigisha nawe kwemera, kukwemera userukira mu kwizigira. Hanyuma icyo mwamenye ni uko iri jambo nguyo nyoko wawe, nguyo kirahambaye. Turavye mu Njiri mu nkuru nziza Yohani, iri jambo nguyo usanga rikoresha henshi. Aravuga ati nguyo wa muntu, aravuga ati nguyu umwami wanyu, aravuga ati nguyu umwagazi w'Imana ukora igicumuro cy'isi. Ubu ntavuze ati nguyu nyoko wawe. N'amajambo rero akoreshwa mu guhishura ikintu gihambaye kitari kizwi. Kumbure bose bari bazi Bikira Mariya uwo ari we. None rero nguyo aramudondoye. Hanyuma tubona Yohani yashize iryo jambo nguyo nk'uko nabivuze mu majambo ya nyuma ya Yesu, nk'iragi mu majambo ya nyuma mu gihe cya Nankana cyo ku musaraba atanga ubuzima bwiwe n'urukiza rw'abantu. None rero uwitwa Guillaume Domentiere ni umusaseredoti yatohoje ibyerekeye inyigisho ndoramana
niwe yanditse avuga ati imbere yo gupfa Yezu nk'umwana mwiza ashaka gushikiriza nyina wiwe umwigishwa yakunda ngo amuzigame, agasagira ati burya iyo uri mu bubabare bwuzuye bw'urupfu ati kwiyumvira ibyo kandi ari mu bubabare bwuzuye ku musaraba si bya bose. Umwitwariko Yezu ntiyagize umwitwariko w'ububabare bwiwe, ariko tubona yagize n'umwitwariko wa nyina wiwe akamushinga Yohani waza muzigame. Ati tweho mu bubabare bwacu, mu bubabare bwa nyuma, ko Yezu ariko arababara ariko kuvuga ati mawe amutabaza, ariko aho kumutabaza niwe ariko aramutabara. Ati twebwe abantu hano ku isi mu buzima bwacu mu bitugora, umuntu ubimugoye atabaza nyina ngo aze kumufasha, aze kumutabara. Uvuga uti ntabara mawe we, sibyo? Ibigushikiye byose uvuga ngo mawe hari utamubona. Ariko hano Yezu ariko arapfa, niwe aza gufasha nyina wiwe no mu gihe cya nyuma cy'ubuzima bwiwe. Urupfu rwa Kristo niwe kandi rwadukijije. Mugabo akongera ko ati si uko Yezu mu kwitwararika nyina ashingiye ku bucuti bw'amaraso, kuko iyo aba ashingiye ku bucuti bw'amaraso yari guhera kubwira umwigishwa yakunda ati nguwe nyoko wawe. Mu ijambo ry'Imana mwumvise yuko yahereye hehe? Yatanguye yahereye ati wa mukenyezi we nguyo umwana wawe. Niho yahereye, ntiyahereye kuvuga ngo wa mukenyezi we nguyu umwana wawe. Ni kuvuga Yezu ubwa mbere yitwararika twebwe nyine, kandi igikorwa cya Yezu nicyo cya Bikira Mariya, na Bikira Mariya yitwaje twebwe, basangiye igikorwa kimwe. Ahera yo kubwira nyina wiwe ati wa mukenyezi we nguyu umwana wawe. Yezu yerekanye ubumwe muri hagati y'umubyeyi na nyina, basangiye igikorwa, basangiye umugambi w'Imana. Icyo Yezu Kristo ari mu mugambi w'Imana nicyo kandi Bikira Mariya ari, kandi nicyo yaturiwe. Iryo hishurwa rero ntigerekeye gusa Yohani, gerekeye kandi wewe, gerekeye twese. Mu ishusho y'umwigishwa Yohani aserukiye abigishwa bose bakundwa na Yezu na Data. Ni ihishurwa rikomeye ribereye ku Karuvariyo, aho Bikira Mariya atuvyarira mu bubabare bwuzuye. Umwe Patiri Yohani Mariya Vianney agira ati Bikira Mariya yari yabyaye umwana w'Imana igihe nyine ijambo yigira umuntu muri we, atubonaho abyaye twebwe kubw'umutima mubare umufatanya n'ububabare bwa Yezu ku musaraba, acitse nyina w'abemera. None rero nguwe nyoko wawe azogufasha nawe gufatanya ububabare bwawe n'ubwa Yezu ku musaraba. Nguwe nyoko wawe nawe azogufasha gufatanya ububabare bwawe n'ubwa Yezu ku musaraba, kugira ngo utegere ko umusaraba udafise ijambo rya nyuma kuri wewe, ko hejuru y'umusaraba hari kandi ubuninahazo wawe. Murazi ko Bikira Mariya yakiriye umwana wiwe mu biganza byiwe yapfuye, ariko akagumana umutima uremye kwemera. Aha na twebwe twese mwese ari ngaha arafise ibimuremereye, arafise igihe mu buzima cy'ubuzima bwiwe yakirwa nawe mu maboko ya Mariya. None rero nguyu nyoko wawe nawe akuremeshe. Hanyuma Yezu aritanga wese ku musaraba,
iri jambo ngo nyoko wawe ntatanga gusa ubuzima bwiwe, araduhaye kandi na nyina wiwe, nguyu nyoko wawe. Ariko uyu muvyeyi Yesu aduhaye ntamuhaye uwo ari we wese, amushinze umwigishwa yakunda. None ubwo nawe uri mu bigishwa Yesu akunda, abigisha bakunda Yesu. None rero uyu munsi nawe urahamagariwe kwinjira mu bigishwa bakundwa ba Yesu. Iyi nkuru nziza rero iduhishuriye ibintu bibiri bihambaye. Yesu ahishuriye nyina wiwe ubutumwa bwo kuba kandi nyina w'umwigishwa, uwo umwigishwa Yesu yakunda. Ariko kandi Yohana nawe ahishuriwe kwinjira mu rubyaro rw'abana ba Bikira Mariya, rwa rubyaro ruzotsinda Shetani. None rero Yohani aba ari umwana wa Bikira Mariya kuko yabaye inzigamabanga. Nivyo Yesu avuga kwa Yohani 14 akaronka 21 agira ati, uwo nkunda azigama amabwizwa yanje, uwo ni wankunda, nawe uwo nkunda azokundwa na Data, nanje nyene nzomukunda nongere ndamimenyeshe. None rero nguyu nyoko wawe n'ingero na Kristo ahereje umwe muri twebwe. None rero umuvyeyi tumugabanye muri kuri imfuvyi, kumbure muri mwebwe muri ngaha hariho udafise nyina wiwe, tugire Kristo. Ariko turumvise ko dufise umuvyeyi imbere afise ububasha bwose, atwambariza kandi atuba hafi. Ntidutinye rero gusenga hamwe na Bikira Mariya no kumusaba ubw'ubukangizi bwiwe, dusabira abavyeyi, igihugu cacu, abagwayi, abapfunzwe, imfuvyi n'abandi, haba mu kigo agashapure ko murazi ko Leonardo Mweranda avuga ati ishapure ni umugozi uboha Shetani. Mbere ko uwo muvyeyi twamugabanya akaba afise ubwo bubasha bwose, tuve ngaha dufashe ingingo yuko kuva ubu uwahora afata inzira igana mu bapfumu ko yisezereye, tugire Kristo. Kuko uwo muvyeyi twumvise ko afise ububasha bwo guhonyora umutwe Shetani. None tuba turirimba ngo uwishimiye Mariya ntaco abura, canke ngo turakwambaza Mariya urungiro mama. None rero ngize nti tuve ngaha dufashe ingingo yo gusezerera inzira ija ku mupfumu, kuko umuvyeyi twagabanye uyu nyoko wawe ni wa wundi ngene Imana yavuga mu buzima bwa kera yahawe ubwabo bubasha bwo guhonya umutwe Shetani. Nawe rero arakubaha. Leonardo Mweranda avuga ati, igihe mbere kuri iyo shapure ati Shetani yumvise izina Mariya, ati amenyo aca ahongoka, amenyo aca ahongoka. None amenyo ahongotse yokurisha iki? None rero turumva ko turose indemesho. Hanyuma uwo muvyeyi twese ko tumukunda no mu kugendera ibirimba vya Bikira Mariya mu sanctuaire, tugeze muri pèlerinage mu ngendo nyeranda nyene, aho Eklezia yategekanirije ibirimba bimwerekeye. Twame turirimba na twega kakarimbo Magnificat, umutima wanje wanaza Imana. Ubwo n'ubundi buryo bwo kwerekana yuko uwo muvyeyi turi kumwe. Uwo muvyeyi rero Bikira Mariya Yesu aduhaye, Yesu akubwiye ati ko yambereye mawe, ko yanyibungenza akanibaruka, nawe azokubera nyoko wawe.
ko yambaye hafi munsi y'umusaraba nawe azokuba hafi. None rero nivyo yipfurije Yohani aduserukiye. Mariya rero yabaye nyina wa Ekleziya, yabaye nyina w'abemera, nyina w'abakristo, aribo twebwe. Ekleziya ivukiye ku musaraba Igorogota, mu gihe nyene c'umukorane, mu gihe urwango rwasa n'urwatsinze, niho nyene Kristo ku musaraba yabona munsi y'umusaraba muri Bikira Mariya umuvyeyi wiwe intango y'umuryango mushasha yashatse gushinga kuza hano kw'isi. Nguwe nuko wawe naza kwigisha kugira ngo umuryango mushasha ubone gukira muri wewe maze urondoke. Nicyo gituma rero n'ubu mukazirikanye atita Mariya ngo mawe, ariko amwita umukenyezi kakumwe ko mu bugeni bw'Ikana, kuko Bikira Mariya ni Eva mushasha. Eva wa mbere yari nyina w'abazima, Eva mushasha ni nyina w'abo bose babaho kubw'ukwemera, begeranyijwe n'ubumwe bwa Data, Mwana na Mutima Mweranda. Niho Yesu abwira Mariya ati, wa mukenyezi we, uyu mwana wawe. Yegurira rero umwe wese ubakunda nyina wiwe abaye umukobwa, nyina wa Ekleziya nayo twebwe umuryango w'ababatijwe. Ubuvyeyi rero bwa Bikira Mariya butekewemwo abantu bose. Ubuvyeyi bwa Bikira Mariya nubwo kutumirira kugira nk'uko Yesu yagize, nk'uko yemeye kuba umwana wa Bikira Mariya, nanje uyu munsi nemere kuba umwana wa Bikira Mariya. Kandi ntawe ushobora kuba umwana wa Data atemeye kuba umwana wa Bikira Mariya. Umwana wa Data nawe ni Yesu Kristo. Yesu Kristo nawe yahisemo kuba umwana wa Bikira Mariya. Nawe nimba ushaka kuba umwana wa Data bishitse, nugire nk'uko Yesu yagize, ube umwana wa Bikira Mariya. Aha rero hariho n'indi nyigisho ikomeye muri ibi bihe tugezemo, ko Bikira Mariya tumuhawe ngo atubere umuvyeyi, akubere nyoko wawe. Turabwirizwa kumuzigama. Iryo ni ijambo rizozirikanwa ejo mw'ijoro. Ntanze intango, nimwe murumva inyota, kibe kirabasohoka. Kukurikira nyine iyo nyigisho y'ejo azozirikana ukuva ubwo nyamwigishwa akajana Mariya iwe, kumujana mu mutima. Sinogera ntavuze ingene mubona mu bihe vya none hari ibintu bijuragiza abantu uyu munsi, ugasanga uriko turatakaza ukwemera. Uwo muvyeyi Yesu aduhaye ariwe Eva mushasha. Murazi hariho Adamu wa kera, hakaba na Eva mushasha. Adamu mushasha ni Yesu Kristo, Eva mushasha ni Bikira Mariya. Ico Adamu wa kera na Eva wa kera babohesheje ubugambarazi, Adamu mushasha ariwe Yesu Kristo na Eva mushasha ariwe Bikira Mariya bakibohoje iki? Ubugambuzi. None rero tuhamagaza kumwigana natwe n'ubwo bugambuzi bwuzuye. Hanyuma uko kwemera kwa Bikira Mariya kugaragarira nyine k'umunsi w'umusaraba, turazirikana ko mu bintu bigoye nyine ariho twemeza ukwemera kwacu. Murambabara ugasanga hari kubera inyungu abakristu b'abakatolika baheba ukwemera kwabo kajya mu yandi madini, kandi bakabategeka
bati kugira ngo twereke ko by'ukuri uwo mugore mwapavanuye turira amashapure, turira ibihezagiye, turira iyo furayi yawe y'abaregiyo, turira iyo furayi yawe y'abashonesitati, turira jewe ndibuka nari patiri mukuru mu Kibumbu, narigeze kubona ngiye mu bitaro bantumye ko nza gusiga ry'abarwaye, umutamakazi yararembye amasanga abana biwe bari bavuye Bujumbura abavoti babwira nyina bati erega mama wewe nta kindi gikwishe nico kiziriko wambaye mw'izosi, yavugisha kure ati gikure urabe yuko utashukira. Hanyuma nawe ati jewe uwo muvyeyi uretse ico yangiriye niwe yanyibarutse, niwe yambyaye, kandi n'urukiza mfise rukomoka kandi ku nterano yiwe. Ati rero jewe iyishe kuri tuzopfana, kandi bahaye baheba. None rero nawe uyu munsi ugende ukomeje ukwemera, kugira ngo ukwemera kwawe gutwarwe n'inyungu, kuko abarundi bagira bati ndagukunda nkakwangira umwana, ndakunda umwana kandi akakwangira no. Nicyo gituma rero udakunda Bikira Mariya na Yezu ntiwumukunda, bityo nzungu na Bikira Mariya na Yezu ntiwamwunze umwe. Hanyuma rero urwo ruhara rw'uwo Bikira Mariya muri Ekleziya si icyiyumviro cy'umuntu, ni umugambi w'Imana muri uru rukiza rw'abantu. Iyo tumwakire hanyuma atubere akarorero kumenyesha inkuru nziza muri ubwo buzima nyene mbere bw'umusaraba, ko niho urukiza nyene rwarangukiye. None rero ndasubiyemwo namwe wewe uri ngaha, ngo nyoko wawe azogufasha muri ibyo byose twazirikanye, amushure utahane intege zishasha. Tugire Kristo. kandi dukomere amashyi Imana ndakwishimiye